Kaze mu kiganiro tera imbere mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru cyo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Aho hari muri komine Mukike ku mutumba Kanyunya, aho twari twagendeye Coopérative Sangwe Kanyunya mu ntumbero yo kubasanga ku kivi mu gihe bariko baririmbura ku ntambwe izo Coopérative zigezeko inyuma yo kuronswa imfashanyo y'imiliyoni 10 kugira ngo biteze imbere mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ngo bamenyesha ko iyo Coopérative Sangwe Kanyunya ari nayo yabaye ya mbere mu zaronse inyungu nini kuko ubu bageze ku miliyoni 80 inyuma y'imyaka 2 baronkejwe imfashanyo y'imiliyoni 10. Bamaze guca ijya nino ku mwimbo wagenze muri Coopérative za komine Mukike, urongoye ikigega fonike kijeje guteza imbere amakomine yaratwiganiye intumbero nyamukuru yatumye haba irimburwa ry'ibikorwa by'ayo makoperative. Intumbero y'ibikorwa turiko turakora no munsi hariho igikorwa cigeze kuba mu kwezi guheze kwezi kw'indwi cerekeye gusuzuma aho amakoperative ayasangwe yo ku mitumba yashoboye kuronswa ingurane y'imiliyoni 10 na leta mvyeyi. Uno munsi rero twari toje gushikiriza ingene ico gikorwa cyagenze mu makomine yose. Iyi komine twasanze vyifashe neza kuko twashoboye kubona yuko amakoperative menshi ari mu mugwi y'ikoperative zakoze neza. Twomenyesha yuko ikoperative igihe twagendera amakomine twarazishize mu migwi 3. Hariho koperative zakoze neza gusumbya izindi zaronse imiliyoni 10 zirongera zirarenzako. Hariho n'izindi koperative ziri hagati zaronse imiliyoni 10 gushika ku miliyoni 5. Hakaba n'izindi koperative zagize ingorane ziri munsi y'imiliyoni 5. No munsi rero twari tuje kubashikiriza kugira ngo koperative yose iraba ayihagaze, hanyuma turabe nabo nyene ingene dushobora kubafasha duhereye umwe wese ku ngorane ashobora kuba yaragize. Ibishasha tuje kubaganirira ahanini nuko ubwa mbere na mbere bo kwitaho koperative bakagira akarangamutima ka koperative bakagashimikirako. Hanyuma hari ikindi cerekeye komine na koperative, ikindi tuzoshimikirako nuko komine yogiranira amasezerano na koperative. Koperative rero ikazoraba uburyo ikwirikije uburyo ifise, igaheze ikazoraba bumvikanye na komine ingene izoheza igasubiza ajya amahera y'ingurane baronse atanyungu iriko. Abo vyagiye kuragora duhereye ku ngorane bagize, kenshi twasanze hariho barifise ingorane z'uburongozi ku nzego zirongoye koperative. Ikintu ca mbere dutangura kuraba no kuraba yuko izo koperative ku rugero rw'abaziyobora yuko bitunganije neza. Hanyuma bamaze kwitunganya neza tuzoheza turaza turabaha impanuro tongera tubigisha n'ingene bo tunganya neza bagategura amakoperative yabo, bagategura cyane nk'ivyerekeye ubutunzi. Musitanteri wa komine Mukike ati kubera babaye abambere ayandi makoperative bo barabira kwa karorero. Icifuzo cabo kandi ngo nuko koperative zoshika ku rwego rw'amakopeke. Nivyo koperative turongoye Sangwe Kanyunya niyo yabaye ya mbere mu komine yacu ya Mukike kandi yongera iba ni ya mbere mu gihugu cyose. Icyo dusaba rero amakoperative yaha muri komine yacu nziza ya Mukike nuko twabera karorero, tumaze kubarobera karorero bagaheza bakakurikiza impanuro tugiye kubaha, tubanje gukosora intambamyi bagize, hanyuma duheze duhana intumbero yotuma tugwiza umwimbu
mu gihugu, hanyuma amakoperative ateje imbere, abene gihugu baronke icyo bafungura n'akanoti mu mufuko. Nivyo uko mubivuze hirya no hino ibyo byaravuzwe, aho wasanga bamwe n'abandi basigara inyuma mu iterambere, bavuga yuko ayo makoperative Sangwe ari umugambwe w'icankuri yaye, ariko twebwe nko muri Sangwe Kanyunya nico twabanje kubakuramo. Nayo gituma iyo shirahamwe gitabiwe n'imigambwe yose, gitabirwa n'ubwoko bwose, gushika naho dushiramwo abo twokwita bamwe bavuga ngo barakumirwa batwa. Abo batwa ubuye tukaba tufisemwo imiryango irenga 32 isanzwe iri ngaho muri iryo shirahamwe. Rero no hatera kamo abene gihugu bose mu iterambere nta gusigara inyuma. Nkabasaba yuko rero ku mitumba yose igize Uburundi buhurumbira ayo makoperative Sangwe, kuko leta yabonye yuko iterambere riva ku mwene gihugu kandi rikamusubirako, ikaba idahengeshanya rero gutanga izo miliyoni 10 kuri ayo mashirahamwe. Rero nkasaba rero abene gihugu bose yuko boyitabira ayo mashirahamwe, kubera iterambere no gusiganwa ntagiye numwe asigara inyuma. Umuntu ari muri cooperative Sangwe Kanyunya afise inyungu ntangere. Ubwa mbere Sangwe Kanyunya ubunovuga nti nishure aho umwene gihugu aza akigira ubuhinga bwa none bwo kurima, agaheza agaca bitwara mu ndimiro ziwe, bigatuma aronka umusesekara w'umwimbu. Umusesekara w'umwimbu ukamushikana ku iterambere rirama. Ica kabiri nuko umunyeshirahamwe wa Sangwe Kanyunya amaze kubona yuko dufise iyo tuja, abona yuko mu minsi iza tuzoba turi ishirahamwe rikomeye nk'aya makopeke, mubona yuko akwiye igihugu cyose, ariyo atuma atangira ingurane mu bene gihugu bakiteza imbere. Natwe tufise iryo hangiro ryo kumera nka kopeke, kugira mu myaka iza muzoba mwumva yuko Sangwe Kanyunya ari shirahamwe rurangiranwa ngaha mu Burundi. Uwurongoye koperative Sangwe Kanyunya ati twahungukiye vyinshi, haba mu burimyi eka ndetse no mu kubana neza atakuvangura amoko. Muri make jewe ntaja muri koperative, nari umurimyi nk'abandi, mugabo kubera kamo k'umugambi wa leta kwinjira muri makoperative mare kujayo, twe dusanganwe atwereka kurima kijambere. Ico kimwe narakitoye narakironse, kuko ubu sinkirima mvangitiranya kumwe kwake. Twebwe icambere tutanguye kuja kwitabira umugambi wa leta, ico twatanguye kurusha abandi, twatanguye umwumvikano, twatanguye gukora tutavanguye, kandi dusanga neza abene igihugu bo muri komine bo muri ku mutumba wa Kanyunya, twese turumva iterambere icarico. Twebwe duca dutangura kuja hamwe, yaba abatutsi, abatwa, abahutu, tuca turitabira. Twatugiriwe amahirwe ko twadufise umurongozi w'ukuri, aratwigisha ko kuja hamwe ari byo vyiza, kuko abantu bagiye hamwe bose birashoboka. Duca rero turakora, tumaze kuja hamwe, turetse kuba inyungu zo muri koperative, twaronse n'urukundo hagati yacu. Twe twarakundanye, turamenyana, tuvuga hari bucimbiri butatu muri no mukuno mutumba. Abo ntari nzi ku mutumba ku gacimbiri ko hirya hari Gisogwe, hari Kanyunya, hari Naguyago. Mugabo turazinanye, nta muntu yogira ingorane wo muri koperative hari tigikunda. Ndababwira ukuri, kuko ari mistanteri umunsi hirya jo ntari mistanteri, arantunga ndabivuga uko biri. Ari mistanteri umunsi
koperative yacu Sangwe ntiyaje ari misitanteri, yari umuvuka mutumba gusa. Icakora atugiye imbere, atubwira imigambi yubaka, tugisha inama zikwiye, aradufasha. Kuba yari misitanteri umunsi, ubwo misitanteri bwagiye kuhira, twebwe yari mwene gihugu nk'abandi mbere, arantunga nimba ndabivuze n'abandi. Gusa ubumenyi co kimwe n'abavuka mutumba baragiye hamwe. Uwo mugambi twabakira imbere y'igihe. Mu kukoresha nta mpari zigeze zivamwe. Kwe inama zaduteguye. Burya muraraba neza. Kwa twinje muri coopérative hari ugenda kagwako. Ariko mu gihe hari inama zateguye imitima, bica bituma bene gihugu bavyakirana igishika, bakabikora babikunda kuko baronse isiguro zikwiye. Uwo rero yabaye mu bene gihugu basanzwe. Imana ishimwe cyane ko yaciye abana musitantera, ariko ubona agiye kura ntazora coopérative yacu gusa kuko urazejejwe umuvyeyi wa bose. Hambavu ya Coopérative Sangwe Kanyunya, Coopérative Sangwe Ndayi nayo nyene ngo yarakoresheje neza ingurane baronse bakaba bararonse inyungu. Kandi ngo Coopérative Sangwe Kanyunya igiye kubabera ishitegerezo mu byo bagiye gukora biri imbere. Ebwe muri Sangwe Ndayi, Coopérative Sangwe Ndayi yaronse ikibanza ca kabiri ngaha muri commune Mukike. Tukaba dufise imiliyoni 19 zirenga gato. Murumva yuko tugereranije na Coopérative Sangwe Kanyunya yabaye ya mbere ifise imiliyoni 80, baradusumbya cyane. Rero naho badusumbya cyane turishimiye ico kibanza kuko twaragize intambamyi bivanye n'ubushobozi twari dufise mu bijanye no gukora imigambi ko twahereye ku bworozi bw'impene. Byaratugoye rero kuzitungira hamwe, bidutwara uburyo bwinshi, ariko mu nyuma twavuye duhindura umukenyuro, turahindura umugambi bivanye n'amanama twagiye turagiranira n'abari bajejwe gukurikirana amakoperative ngaha muri commune. Twaciye dukora uburimyi, ni nabwo bwaciye budushikana ku ntambwe twashoboye gushikana izo miliyoni 19. Ubu rero tugiye gukora gose uburimyi, ari naco gituma tuzatwaranatanguye, twaramaze kwitegurira saison 1, butiko turategura kurima ama hectare 3. Muri ayo ma hectare 3 turiteze n'imiburiburi amatoni ari hagati ya 30 na 40 y'ibirayi. Urumva yuko tuzoba twateye imbere. Kira noneho leta yamaze kutwemerera izindi miliyoni 10 nazo tuzoca tuzikoresha, dusubiye tugira yandi ma hectare nk'abiri. Ayo nayo nyene tuzoba twiteze hagati y'amatoni 20 na 30. Ari naco gituma rero twizeye yuko natwe tugiye gutera imbere. Turabona yuko nukuri uno mugambi wa leta wo guteza imbere abene gihugu mukabaha ingurane atankeka mu myaka iri imbere, abene gihugu bazoba bifashe neza, abene gihugu bazoba baronka ico bafungura, bazoba baronka agafaranga, bazoba bamerewe neza, na ca civugo na ca cifuzo c'umukuru w'igihugu cyuko umwene gihugu wese yogira icyo afungura, wose wogira icyo urya, mufuko ukagira amafaranga. Turabona yuko atankeka kizoja mu ngira. Murabona yuko na coopérative ya mbere yavuye ngaha muri commune iwacu, dufise icitegererezo rero. Batubwiye bamaze kugenzura uko amakoperative yakoze, batubwiye ibyagenze neza, batubwiye n'intambamyi zahabaye. Rero byaduhaye ikigwa yuko ejo bundi aho dutangurira gukora cyane cyane ibijyanye n'uburimyi saison 1 bucitangura, twabonye ibyo tuzisunga, twabonye uko tugiye gukora. Intambamyi zose twagize muri iyi myaka 2 irangiye tugiye kuzitorera umuti, hanyuma turabe yuko natwe twotera imbere tukanganya no coopérative yabaye ya mbere mu gihugu, canke wanashaka tukazosumbya aho yageze. Turavyiteze rero yuko atankeka yuko amakoperative ngaha muri commune wacu agiye gutera imbere. Bene gihugu bahurikiye muri Coopérative Sangwe Kanyunya barahigiye ubuhinga butandukanye mu bijanye n'uburimyi. Eka ngo utarinjira muri coopérative ngo yarahombye cane.
kuri nk'akaroro nihereye ko ndi kumwe n'abanyamutumba batandukanye. Je koperative zigishingwa muri koperative ngaha Sangwe Kanyunya tugitangura kuyinjira twara abakenyezi babiri. Batubwira yuko koperative ari z'imigambwe. Muganyabona tumaze kuza muri koperative tukumva ivyiyumviro vyo muri leta n'abanyekoperative n'inkindongozi nta n'inzego zari bwashingwe tukumva nyene abumva ineza y'umutumba n'ineza y'igihugu. Twebwe twarahavuye turinjira tumaze kuba turi abakenyezi babiri harimo n'abandi bagabo batandukanye b'ubwoko bwose. Twaciye tugenda nyabona ivyiyumviro dukuyemo turabivuga mu mice yose ku mutumba wose. Ivyo vyiyumviro biraheza birashika bishwara umutumba kandi baraheza bavyumva nkama. Ariyo ntambwe tubona ko uno munsi tugeze ahantu twishima tukishimiritsa. Mu bijanye n'uburyo ico vyafashije tumaze ko tuja muri koperative Sangwe Kanyunya twarashoboye hampande yo gukoresha ujya mutahe umugambi wa leta wo muri leta mvye leta nkozi twaciye dushingaho ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana. Turashobora twebwe abanyekoperative ko dushobora kuziganya tukaguranana. Amafaranga yiwanje ngashobora kuyaziganya hama ngashobora no kuyagurana nkeneye umugambi w'ubutanka gukora. Iyindi ntumbero yaciye ihaba koperative Sangwe Kanyunya imaze gutera yunguka twarashoboye kuronka imbuto muri koperative baratanga itangazo no ku mashengero n'abandi batarabanye koperative Sangwe bagashobora kugura. Tugashobora n'umunyekoperative utagira mikoro iyo mu mwanya y'amafaranga ukagopesha ukaja kurima ivyo biraya vyo muri koperative ugatanga isango akaryo ushobora kuyariha atawe ukwirutsa inyuma. Kandi muri koperative ikindi twashoboye kuhungukira mu bijanye n'uburyo icambere natanguye gushima je sinarinzi nk'icitwa ihegitari akaryo ishobora kuronka amangeri iterwako cabure amashwagara n'ibindi. Ariko nk'ubu nka jewe kubera dutanga imitahe tukaziganya tukagurana cabure tukayakura no muri koperative ukawododora nk'umunyekoperative ndabona ko nahakuye ubumenyi bwinshi cane. Nukuri utari muri koperative je nkaho ngeze uwo munsi noshaka kubwira nti ihegitari kugira uyica amabango uca amabango kurikije santimetere zicanka izindi. Ivyo vyose nukuri nkavuga nti ihegitari ishobora kubagagwa ukuye bakafurira bivanye n'uburyo n'ubuhinga ishobora gutezwa na DAP totahazi ngashobora kumenya nti ihegitari bagazwa na bagara iyi nukuri nk'ubu je nkaho ngeze nukuri ndabona ko utari muri koperative yahombye cyane. Barahombye cyane kandi kubera bicerekana ko bahombye nukuri bamaze kuvuga kuri bwinshi bati sinzi yo turi kuko musanzwe bari nyuma y'amahoro ubu ariko baraza. Barahombye cyane kuko twe duhuriye hamwe tugira umunezero tugira ibikorwa n'ishaka ikitobatangaza ni kimwe nta muntu arambirwa n'ibikorwa vya koperative Sangwe Kanyunya. Twese turaha kiretse ho tuzi nyene tumenyanye tukavuga tuti uyafise ingorane iyi kandi ingorane z'abantu ingene zitandukanye twe nyene turigeranira tuti ujya afise ikibazo uyo natahe. Sanzwe nkamona ngaha ni nk'icyakane turafise abana abavyeyi bonsa abo turabazi ko ari ubuzima bw'abana. Turafise abantu bafise binjiyemwo mu buryo bw'urugo tubona ko ari cyo kononekara hako tuza kugira ngo duze gutabara induru tuvuga tutireka twe natwe dushoboye kubikora tubikore abandi nabo batahaye. Urumva duca tugirana urukundo tukamenya umwe wese ubuzima bayemwo tugakundana nk'abavukana. Ubu rero barahombye muri make. Ubujejwe gukurikirana indimo zo muri ayo makoperative nawe aratubwira ingene babigenjeje kugira baronke umwimbu ushimishije gushika aho iyo koperative iba ya mbere mu gihugu cose. Twabigenjeje sukundi nuko twabaye hafi ayo makoperative turagerageza kubafasha cyane cyane mu kuva mu ntango bagishinga amakoperative barashiraho amakomite yose muri koperative hama turabafasha no gutegura imigambi mu ya amakoperative kugira ngo bashobore gukora neza. Iyo migambi turayitosora hanyuma turabafasha nuko ishika
ku rwego rw'igihugu fonike. Tugitangura ntibyari byoroshe kuko byasa nuko bije hariho n'ibihe himirije n'amatora, wasanga benshi bibaza yuko ari ukurondera amajwi cyane cyane ari umugambi uri ku butegetsi uri ko ibikorwa urondera amajwi. Ariko mugabo twaragerageje kubibakuramwo, turabereka yuko ari neza y'igihugu, ari neza y'abene igihugu bose bo ku mitumba. Hanyuma baraheza barinjira muri ayo makoperative baratangura ibikorwa. Ubu rero niho bariko babona umusaruro wavyo, kuko barabona ko koperative ziriko zitera imbere, ziriko zirunguka. Yego nubwo buhinga twakoresheje, kandi murabona yuko amakoperative ya mbere mu gihugu iri ngaha muri komine Mukike, natwe turabyishimira. Botera kama abantu abajejwe intwaro bandi yuko korana n'abarongoye amakoperative, na cane cane kugira batunganye neza amakoperative, ntihabe ubujyajya mu makoperative, barabe yuko koperative ziriko zitunganya neza mu migambi zateguye, kuko igihe koperative yitunganije neza bihisura nziza intwaro iri ku mutumba, kuko nibo navyitirirwa igihe bariko baratanga amaraporo ku mitumba yerekana ubutunzi bafise ku mitumba yabo. Ngo naho umwimbu wabaye mwiza cyane, baracafise utugorane tumwe tujanye n'ububiko hamwe no kunguruza umwimbu wabo. Bagasaba gufashwa no kuroswa ibitungwa kugira ngo baronke amase yo gutabira imirima. Bakaba barangije bakengurukira leta mvyeyi, leta nkozi, biyemeza kandi kubera akarorero ayandi makoperative. Twebwe nuko turacafise agahaze cyane, nubwo Imana yaduhezagije iyi myimbo ubona yavuye ku kuntu twagiye turakora neza. Twe dufise ikibazo c'ibintu bibiri. Turafise ingorane z'ububiko, turafise ingorane za déplacement zerekeye nk'uku kuntu déplacement yiyo tuvuye kwimbura kugira turonke ikamyo idufasha gushikana umwimbu twimbuye ahanaka, ni kibazo. Twe turi muri interieur murakibura, hari ukuntu ushobora kurondera ikamyo ukayibura. Leta mbere ibonye ko natwe twayigamburukiye, yo dufasha ikaduha, yashaka ikaduha sinzi izora bingene imeze ko leta ni leta mvyeyi, ni leta nkozi, kugira ngo turonke ahantu tubika ivyimburwa vyacu. Ikindi kigira kabiri, turonke nk'imodokari idufasha kunguruza ibintu tubikura ku murima tubijana aho tubibika. Urumva aho ni ikintu kinini yo bidukoreye nk'umuvyeyi, nka leta mvyeyi, leta nkozi. Twe natwe ku nguvu zacu tuzemera gukora. Nagenda bakaroro kamwe, uwo mutumba ni munini cyane. Nk'ubu twe tuva ku ruye rwa Mugongomanga, ariko kubera ko we ukoze igikorwa ugikunda, tuja gusiga ivyawe bisanzaye, wemera gushikana saa moya y'ijoro kugira ngo wanze wegeranye. Aho rero tubika nubiko buto cyane. Twe leta yodufasha nkuko yadufashije mu kuduha umutari, twishimira kuko niyo yaduhaye inguvu, yodufasha ikaduha ububiko atubika ivyimburwa, ikongera ikaduha ikintu kidufasha kwegeranya umwimbu. Habaye ngombwa aho ikanadufasha no mu mase. Erega leta ko umuvyeyi, erega Imana ifasha uwifashije, ko twifasha yodufasha ikaduha n'ibitungwa, ikaturondera aya mafirizone manini. Twe turazi gucika, reka duha zanka, hari naho zitangwa ugasanga ntizigira akamaro igihugu, ariko twe turashobora kubika ikiga cy'igihugu hamwe leta yobandanye idufata mu mugongo. Byishimo dufise kuri leta mvyeyi, leta nkozi, tukaraba n'imigambi itomoye yadushikanyeko. Kaje mpagaza aha kanibaza mbayende nahindutse gute, gaca nibuka nti akabijya kariyo. Rero twebwe turashima leta mvyeyi, leta nkozi, kandi natwe kuvyo gukora turabifitiye umwete n'ishaka, kandi tugiye kuzobikora. Mwimbu umunsi tubaye abambere ku gihugu cose, twa dushaka mbere kuzoba akarorero, tukavanamwo n'abigisha bigisha ayandi makoperative.
leta mvyeyi leta nkozi turayishimira cane 100%, nta n'akantu dukurako. Aha ni ikiganiro kirangiriye, naho ubutaha. Aye,